izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mweranda. Amen. Nimuhorane n'Umukama. Uyu munsi muri Eklezia dusenga Imana twibuka umweranda Yohani Chrysostome, yari umwepiskopi akaba n'umwigisha wa Eklezia. Iryo zina Chrysostome riratubwira uwo ari we, rivuga umuntu afise umunwa nk'uw'inzahabu, bouche d'or. Abavyeyi mwa muri ko murarondera amazina meza mwita abana banyu, ngaya amazina meza, isakanwa keza n'ururimi rwiza. Turamusaba ngo dusabire ingabirano yo kugira ururimi rwiza. Abantu batari bake turagwaye ku rurimi, ko tuvuga nabi, gasanga ku rurimi rwacu ntihaza amajambo y'Imana, n'igihe tunayavuze ntitumenya kuyashikiriza neza. Igihe tuvuze ugasanga turavuze tugakomeretsanya, tukagiranira nabi gose. Tugire Kristo. Iyo umuntu avuze abakoze, menga uvuze ibintu bitumukira mu muyaga, ariko hariho ikintu bukoze mu mutima w'umuntu, mu bwenge no mu muzirikanyi wiwe. Tumusabe ingabirano yo kuvuga neza ibituma Imana yubaka abandi, yubaka abari hafi yacu, abumva ingene tuyiyagira abandi, abumva ingene tuyaga mu vy'ubuzima busanzwe aho hanze. Kuri aho hose imvugo yacu idahizira Imana ngo yubaka abandi mu buzima bwabo, ugasanga ahubwo irakomeretsa, iracyoza, iragira nabi. Tubanze duce bugufi dusaba ikigongo Mukama. Abakiza abigaye, Mukama tugirira ikigongwe. Waje gukebura abacumuzi, Kristo tugirira ikigongwe. Wicaye iburyo bwa Data ngo utubere mu ngoro, Mukama tugirira ikigongwe. Imana rugira vyose nitugirira ikigongwe, maze niyamara kuturekurira ibicumuro vyacu vyose duha ubuzima bw'amaho. Dusabe. Mukama w'ubukomezi bw'abakwizigira, umwepiskopi Yohani Chrysostome mweranda wamugize rurangiranwa mu kumuha imvugo y'agatangaza n'ubutwari bwo kurinda amagorwa. Turagusavye rero ingabirano yo gukurikira inyigisho ziwe, kugira ngo dukomezwe n'akarorero k'ubutwari yaduhaye. Tubigusabishije Yesu Kristo umwana wakaba n'Umukama wacu, Imana musange ubuzima n'ingoma hamwe na Mutima Mweranda ubu no mu myaka yose. Ivyo dusoma mw'ibaruwa rya mbere umutumwa Paulo yandikiye Timote. Ico nipfuza imbere ya vyose nuko buringaniza ivyo gusenga, ivyo kwambaza, ivyo gutakamba n'ivyo gukenguruka, ngo basabire abantu bose, abami n'abari ku ngoma bose, kugira ngo tubone kurambana iteka n'itekane mu bukristu no mu bupfasoni. Ico nico gisabisho c'ukuri kandi gihimbaye mu nyonga z'Imana Mukiza wacu, yishaka ko abantu bose bokira bakamenya ukuri. Koko Imana ni imwe, kandi umukandizi w'Imana n'abantu n'umwe nyene, akaba umuntu Kristo Yezu yitanze kw'inshungu ya bose. Ubutigu bumaze kugera, yarabaye icabo narashingira intaho ukuri, nashinzwe kubera umutumwa, mvuze ukuri simbesha, mukwigisha intara z'abapagani inzira y'ukwemera n'iy'ukuri. Ndashaka rero ko hose abantu bosenga, bagakiriza ibiganza bitonze, atashavu n'ivyimviro bibi. Ijambo ry'Imana. Hanahaza Umukama ahora yumvira ico ndamusaba. Hanahaza Umukama ahora yumvira ico ndamusaba.
umviriza igisabisho canje igihe ndiko ndakwambaza nkakwayira iminwe hariya hera ndahaberanda hani nahaza umukama ahora yumvira ico ndamusaba. Umukama niwe magara yanje, niwe nkinzo yanje, ndamwishimiye, yaramfashije nsubira kugira itoto, ndamushimiye n'umutima wanje wose. Hani nahaza umukama ahora yumvira ico ndamusaba. Umukama niwe bukomezi bw'igihugu ciwe, n'uruzitiro rutamenwa rwa samuragwa wiwe. Tabara intara yawe, hezagira iragi ryawe, bashorere ubashire kwitugwa imyaka n'imyaka. Hani nahaza umukama ahora yumvira ico ndamusaba. Ijambo ry'Imana ni rizima, rifise ubukuba, riragaragaza inyigisho n'ivyiyumviro biri mu mutima. Aleluya. Muhorane n'umukama. Inkuru nziza ya Yezu Kristu nk'uko twayandikiwe na Luka mweranda. Muhazwa mukama. Muri iryo minsi Yezu ahejeje kubwira ishengero ayo majambo yose, yaciye yinjira mu gisagara ca Kafarnaumi. Hariho umutware w'abasirikare, umusuku wakunda cane, akaba arwaye ari mu gupfa. Ngo yumve bavuga Yezu atuma bamwe bo mu bashinga ntahe b'Abayahudi kumwinginga ngo aze kumukiriza umusuku. Bashikiriye Yezu baramusaba bashimitse bati, arakwiye ko wamugirira gutyo kuko akunda igihugu cacu n'isinagoga yacu niwe yayitwubakiye. Yezu rero ajana nabo. Ari mu gushika, wa mutware atuma bamwe bo mu bagenzi biwe kumubwira bati, muhanyi, ntiwirigwe urigora, kuko ntakwiye ko wokwinjira mu nzu yanje. Nico gituma kandi ntubahutse kurenguka imbere yawe, mugabo pfa kuvuga ijambo rimwe umusuku wanje acakira. Erega naho mfise abanduta, ndafise abasirikare ngaba, ngira umwe ntigenda akagenda, nabwira uwundi nti ingo akaza, umusuku wanje namubwira nti kora iki akagikora. Yezu ngo avyumve aramutangarira, niko guhindukira akabarira ishengero ry'abamukurikira ati, nukuri ndabibabwiye, muri Isirayeli ntaho nari bwabone ukwemera kungana gutyo. Abatumwe basubiye ubutware basanga wa musuku yakize neza. Nitwakirize yompi iyi nkuru nziza ya Kristo. Amajambo y'Imana uyu munsi yose mwayumvirije neza, agaruka ku gisabisho, akatwereka ingene igisabisho cacu comera. Paulo nivyo ariko arabwira Timote ngo aringanize neza ugusenga. Tugire Kristo. Igisabisho kiraringanizwa. Mu gatondo iyo uvyutse uraringaniza umunsi, uhora wibuka gushiramwo umwanya wo guhura n'Imana, cyangwa urabihitanisha ingene bikujemwo. Igisabisho nico ringanizwa. Kandi hagiye uri kuraringaniza ukagira uti, umunsi w'ubuzima bwanje uyu mwanya nza kuba ndi mu gisabisho, Imana iravyumva ikaza kuri rendez-vous. Kuko
ko Imana iri mu buzima bwacu. Yesu akagira ati ndi kumwe namwe ubutakibavirira gushika ku muhero w'isi. Igisabisho nico ringanizwa. Muri uko kuringaniza rero Paulo asaba Timote akamwereka yuko igisabisho giheza kikagira akamaro rwose kubw'ibintu bingahe yamubwiye. Icya mbere kikaba igisabisho gifata impande zose z'ubuzima bw'umuntu, kigaheza kikazizana imbere y'Imana. Aha mwumvise agira ati ngo ndashaka hose ko boringaniza ibijanye no kwambaza, ugukenguruka, bwa bwoko bw'ibisabisho. Igisabisho kiri ubwoko bwinshi. Mu gusenga umuntu akumva ati muri uno mwanya mutima anshiramwe igisabisho kimeze uku. Igisabisho ni kwamara uko gusaba. Abenshi usanga umenga kigarukira ku gusaba, bagasenga gusa kuko bafise ibintu bibahanze bibagoye baje gutabazamwo Imana. Abatari bake ugasanga kandi dusenga twisengera, turibagira gusengera abandi, gusabira abandi. Burya tugire Kristo. Burya iyo turiko turasabira abandi tugire Kristo, nukumenya kandi ubwenge bw'igisabisho. Iyo turiko turasengera abandi, bijya dusabira abandi birazi iwacu, birazi iwacu, kuko Imana ntishaka yuko umenga uba nk'ikiraro kiraho, ntishaka yuko umenga ibyo wowe usabiye uwundi vyoguma hanze yawe. Mu gusengera abandi, mu gusabira abandi, Imana natwe iraduhezagira kandi ikatugirira neza. Cyo gituma igisabisho cawe ntikize gicike igisabisho cyo kwigunga, kiguma kigaruka kuri wewe n'ibintu vy'iwawe gusa n'inyungu zawe. Kwazambira abandi, kwinterceda kubwa abandi, gusabira abandi, kuvugira abandi neza ku Mana. Ariko kandi igisabisho cacu kigategeza kuba n'igisabisho cyo gukenguruka. Ni gake twibuka gukenguruka, ni gake twibuka gukenguruka. N'igihe dukengurutse nitwigere twereka Imana by'ukuri ko twakengurutse. Tugire Kristo. Ndabona abantu benshi muri kino gihe bijukiye igisabisho cyo gukenguruka, ariko ugasanga igisabisho cacu ntigiherekejwe n'ikintu kigaragaza ubukengurutsi. Nijizaye ko iyo dukengurutse canke n'igihe turiko turasaba, igisabisho cacu kigaherekezwa n'ibikorwa. Nivyo nitwokama turiko turakora ibikorwa by'urukundo n'ikigongo canke ibindi bihanitse byo guherekeza. Mugabo ari igihe ufise nk'igisabisho kidasanzwe uri kurahereza Imana, nk'igihe ugirane vene y'ico usabira, canke iminsi 3 ikomeye y'ico usabira, canke iminsi 7, canke muri Jericho, canke muri muki. Igisabisho ntukigira amajambo gusa, kigaheza kigaseruka mu gikorwa c'ikigongwe, igikorwa cyo gutabara uwundi, igikorwa kigaragaza yuko vy'ukuri hari ikintu ushaka ko musangira n'Imana. Kuko bene bijya bikorwa biraha inguvu n'ubwiza igisabisho cacu. Ibikorwa vy'ikigongwe, kuja kuraba nk'umugwayi, kuraba nk'umuntu yabuze umuti ukawumugurira, canke sinzi gufasha muri kina kiriya gikenewe, ubona yuko giheza kigatambutsa uwundi kikamwunganira. Igikorwa cyo kuremesha nk'uwundi, kumuha umwanya, kumugirira neza, igikorwa cyo kwivako ukagirira neza uwundi, kigaherekeza igisabisho cawe. Ariko kandi Paulo yatubwiye ko hariho n'ikindi gisabisho burya twibagira kugira. Mugabo sinzi ko murabona ubu bwoko bw'ibisabisho bwose, hari igisabisho kimwe iyo mukigize musanga burimwo bwose. Ndakibafinze iki nyene murimwo. Inkuka y'imisa iri mwizo mpande zose, nico gituma arico gisabisho giheta ibindi byose. Mbere ukarengerezwa ko
ugashobora gusangira ku meza ya Kristo, mugasangira cyo gituma igisabisho cy'umwuka y'imisa giheta ibindi byose, ni nacyo nogirana imbere kibyara n'ibindi bisabisho byose. Ni nk'umubyeyi w'ibisabisho byose, inkuka y'imisa. Muri iyo niho tubona igisabisho kidakunze kutugarukamo. Iki Paulo yavuze ati, ngo ndashaka ko hose abantu bosenga bagakiriza ibiganza bitonze atashavu n'ivyumviro bibi. Aha iki turakigarukako, ako nariko ndarondera sako. Hariho akandi ngaha Paulo yavuze ati, ndashaka ko hose buringaniza ibyo gusenga, ukwambaza, ugutakamba n'ibyo gukenguruka, ngo basabire abantu bose, agaca domako ngo abami n'abari ku ngoma bose, kandi ngo ivyo ngo tukabigira atamutima mubi, atavyumviro bibi. Tugire Kristo. Nicare neza ngo mbavuge ikintu kigoye. Hari abantu usanga umenga biratugora kumva ko twosabira abakuru bacu, abakuru b'intwaro, chef de quartier wanyu, usinzi utwari komine, utwari intara, gusabira umukuru w'igihugu. Kubera iki? Kubera kuzirikwa n'ibintu vya politiki. Igisabisho cyacu ugasanga kiri politize, ukumva unanga nyakubahwa Ndayishimiye Varisito niwo muhamagara kwibyiza kuko udafise ibyumviro by'abadede. Igisabisho si ikintu cy'ubudede canke cy'ubusenere. Uri mu gisabisho wadugijwe hejuru y'ivyo byose, hejuru y'ivyo byose. Canke igisabisho bogomba guha isura y'ico conyene. Nukuvuga ko wibagiye ko waje imbere y'Imana yaremye bose, ifise umutima uhobera bose. Mbega iyo mugiye muri biriya bisabisho mutunganya by'umugambwe, murumva ko Imana ibadugije hejuru y'umugambwe wanyu, mugashobora gusabira n'abandi, kandi ngo n'umutima mwiza utarimwo indambi, utarimwo ishavu, ubukazi, kuko ibyo bica bizibira igisabisho cyawe. Turi kumwe? Sinzi ko n'abandi ku radio turi kumwe mu nyumva neza. Ukaba utarashikaho wumva ko wohamagara umugisha n'umuhezagiro kuba kurongoye mu by'intwaro, hari ahantu aya majambo y'Imana atakurangukamo. Si ikintu cy'uko ngo dusanga ibyumviro bya politike tuva hamwe canke sinzi. Oya, uri mu gisabisho ni Imana ishaka kutubyaramwo. Igisabisho cyategezwa kutubyaramwo kugira umutima wagutse. Naho ushobora kuba ndi muri ibi byumviro canke ndi muri uyu mugambwe, mugabo sindi yo kugira ngo binyugaranire ngaho, ndiyo kugira ngo ngiraho fatiye, ahubwo nugururira abandi umugisha w'Imana, umugisha w'umuvukano. Kuko abantu Paulo abwira Timote ngo abakristo ba mbere basengere, abenshi ntibari mu bakristo, ntibari bwaba abakristo, bari bakira abami b'abapagani. Harugira ati none jewe no musengera gute kandi mbona umenga sinzi ibintu biberamwo. Oya, Paulo mwumvise ingene agira ati ngo kugira ngo tubone kurambana iteka n'itekane mu bukristu no mu bupfasoni. Murambona ingene rimwe rimwe iyo dushitse muri ya migwi y'iwacu, mu masalo iwacu, mu bacu, ingene dufata abantu tutari mu migwi imwe tugatangura kubaburira urupfasoni, kibaza ngo uri kurahabona, uri kwerekana ko maîtrise politique, ugatukagura abandi mutari mu ruhande rumwe, kandi haciye akanyo kaza mu bisabisho. Imana urupfasoni naho yoba ameze gute, hariho ikintu we kitakuvako. Urupfasoni ku bandi. Ndashobora gukritika kandi ndategeza gukritika kuko ibintu simfa kuvyakira gutyo nk'utagira ubwenge bwo kubisobanura.
ariko nkabigira mu rupfasoni. Sincritique par esprit de critique, critique par esprit de construction. Turi kumwe? Ngo kugira ngo kandi tugire itekane, tugire Kristo. Harawogira ati aba bantu Paulo ico gihe asaba Timote ngo basengere aba barongoye ntibari abakristo, mugabo kubera ikasaba ngo babasengere kugira ngo bagire itekane. No kuvuga iki? Cara neza mwumve, hari abantu mwese mwamugomba yuko menga ibintu byohinduka mu gihugu bagushize hajya Varisito ari nyakubaho, bagushize hajya sinzi uwundi bakorana bari hafi hariya muri biriya birere byo hejuru by'abantu b'abakuru tijoshira hajya ukamenga bo cuhindura ibintu. Ubwo niko byoca bigenda bose bamwe ariko barakoma induru mbwiyo bahatarukiye tukahindira ko bahindura ibintu bikabananira. Amaze gutangura kubona uruboho rw'ibifaranga rw'ibiki gacuri gacaye mupfunga umunwa n'umutima byose bigacurama. Urashaka gushika hariya naho utoronka rendezvous cyangwa urashaka ko ugira influence hariya, fukama jya mu gisabisho. Barakakerekana yuko abakristo bari abantu bakenya, barakanuka kagwi gato mu kintu kinini cy'abantu b'abapagani n'abakuru b'abapagani. Mugabo parakumva yuko igihe baserutse imbere y'Imana bafite igihagararo gikomeye imbere y'Imana ku buryo igisabisho cyabo giheza kikagira icyo gikoze ku mitima yabo, bagasanga bariko barafata ingingo zigirira neza abakristo. Kira noneho ubu dusigaye dufise abadutwara bagira bati bashize Imana imbere. Turahiriwe nimba atari imbere gusa muri protokole no mu nyandiko, ariko imbere mu mutima turahiriwe. Abo rero bikumvikana yuko kubasengera ahubwo byategerezwa guca bivyara iwacu umusesekara w'umugisha w'Imana, umubano mwiza, ukumva yuko mu mitima yacu twugurukiye neza abandi, ugukira indambi n'umunoho w'ibintu byinshi biri mu buzima aho hanze. Igisabisho cyawe kirashobora kugushikana ukagira influence, ukagira ego, ugasanga uriko uratuma ingingo zifatwa kuri ubu buzima zishobora gutumbera icyo Imana ishaka. Kubera iki? Atari uko uca wihambaza uti je ndahambaye ujya Imana ibisabisho byanje birakora. Oya, ni kubera ko Imana ifise ubushobozi kuri byose. Nucuce wirya ngo ugira uti je ndahambaye igisabisho canje ni kabambi. Sinzi ugeze ko ariko arashwana na mugenzi we ati sha reka naco nzo gutuma igisabisho, kumenga akamubwiranya inzigo. Murazi yo hageze gusengera abansi bacu tuca tuvuga tuti mukamabereka ikiganza cawe bacishe ko abana b'intoki. Mugabo ahubwo wogira ikiganza ciza, uhamagara ikiganza gikiza c'Imana ku bandi, kuko unda uwunda gowe ubugowe, kuko uwundi Imana yamugushize iruhande nk'uwo musangira urugendo rw'ubuzima, urugendo rw'ubuzima bw'igihugu cacu, urugendo rw'ubuzima bwa quartier yacu, urugendo rw'ubuzima bw'ibi byose tubamwo mu buzima busanzwe. Mugasengera abakuru banyu, mugasengera ababarongoye. Sinzi abo dusangiye ubuzima hano kusamiriza ko muhara musengera, canke gusa ko muguma mwidoga ko ndababaniye nabi. Abakuru bariko baratwidogera, sivyo none? Kandi ibyo nibisanzwe, ariko ngo kubigirana umutima mwiza, atavyumviro bibi by'ishavu n'ubukazi. Cyo kinene ngomba kugishimikira ko kugira ngo twumve yuko Imana irafise ubushobozi ku bintu byose. Imana irafise n'ubushobozi no ku bapfumu, n'umupfumu musengere arashobora kwibaza yuko agira kora ibintu atuma ibintu bibi by'amajambo mabagira tongere bisanzaza ibintu, agasanga Imana yamuvugishije neza kubw'igisabisho cyawe, kubw'umutima wawe mwiza. Muribuka
ingene Imana yavugishije Balamu agahezagira imiryango y'Isirayeli kwirarengana mu bugaragwa. Hari umwami yundi yaramutumye kati genda ubatongerere ko amajambo mabi baranduke. Ageze yasanga ariko arahezagira. Igisabisho cawe kiragira ingaruka nziza no kuri abo mbere bafise ingingo zikomeye muri ubu buzima bw'isi, muri ubu buzima bwo ngaho hanze, bagasanga batumbereye ingingo nziza kubera Imana irakorera mu mitima y'abantu. Si ukuvuga yuko baca basenga, baca baza dusengane natwe, baca baza kunsamirizi tuze twumva amasire nahinda ngaho ti araje gusengera ngaho yahindutse yakize yabaye uwiwacu, amen, idini yacu irakomeye yakuze. Si ibyo bwa mbere. Si uko baca bahinduka, mugabo bwa mbere wewe kuko wahindutse ukaba kabuto keza ko guhinduka muri ubu buzima, igisabisho cawe kikazana ububasha bwo guhindura ibintu, bikaza birahera mu ngingo buke buke. Imana niyimenya igihe umuntu yahindukira agapfukama agasenga imbere yayo, mugabo ikakubwira iti guma ku kirindiro, guma kuri garde y'igisabisho kigufashe kwirinda, kugumana ubukristo n'ubupfasoni, kugumana umutima mwiza n'urukundo ku bandi. Ibisigaye uzotangara Imana ingene inzira bikora imbere yawe. Mu gusozera turumvise uyu mutware n'ubundi ni muntu mbere y'igisabisho gusabira abandi, ingene nawe aza agasabira umusuku wiwe, agasabira umusuku wiwe kugira ngo Yezu amukize. Murumvise ingene icyo yatumye ko Yezu cyamushimishije gushika naho kandi iki gisigara no mu nkoka y'imisa. Aya majambo amaze kumva aho tuba tuyavuga, Mukama ntibinkwiye koza umutima wanje, pfa kuvuga ijambo na rimwe umutima wanje ucukira. Yagize ati ntibikwiye ko winjira mu nzi wanje, ariko ndazi kupfa kuvuga rimwe umusuku wanje acakira. Igisabisho gitegerezwa kwama giherekezwa no kwicisha bugufi, kwama tubona yuko Imana ntiza ubwa mbere ngo nuko twari tubikwiye, nuko yonyene kubw'ubuntu bwayo n'imbabazi zayo iheza ikaza iwacu kugira ngo itudugane iwayo. Ukwicisha bugufi mbere, igisabisho kikama gitangurwa no kwicisha bugufi. Hajya dusaba ikigongwe mu ntango z'inkuka y'imisa, tugaca bugufi tukamenya yuko tuje imbere y'umweranda, tuje imbere y'umuntu ubweranda bwiwe, hamwe yo buturekurira ko bwo nadusenya kubera tudashobora kubutwara ko turabanyakabi, ariko agaheza akabwadapta kuko ngene dushobora kubwakira kugira ngo natwe azaratwinjiza mu bweranda bwiwe. Uko kwicisha bugufi kwame kuduherekeza kuratuma Imana yakira igisabisho cacu, kuko ngo irakunda abantu baciye bugufi rwose. Umukama arakanina hazwe ubu no mu myaka yose, amen. Imana